kuri Nkurunziza Peace Park Complex Stadium ura yuko bazokwakira Aigle Noir umugwi wa Rukinzo. Aigle Noir umva yuko ivuga ati turagarutse ngana mu Burundi. Kayanza na Tetari iwabo nyene kuri Stade Gatwaro bakira umugwi wa Olympic Star w'Imuyinga. Burundi Sport Dynamique nayo isaha indwi hariya kuri Stade Urunani izoba rero yakira umugwi wa Vision muri akanya kwa ca mbere. Burundi Sport Dynamique nayo imukora ca nyuma. Rero aha niho Vision ivuga ati mbega turagumana ca kibanza ca mbere kuga turabe iziza Aigle Noir zije ingene biza kugenda no kubindira ku munsi wejo isaha indwi hariya kuri Stade Urunani. Muzinga imaze imisi vyitwaramo neza izoca ikina inyuma y'urukino rwa Vision na Burundi Sport Dynamique yakira umugwi wa Vitalo. Umugwi wa Vitalo maze imisi kabisa bitameze neza turabigaruka ko Flambeau du Centre isa 9 hariya kuri Stade Ngomi wabo baraza kuba bazokwakira ku munsi wa gatandatu ejo umugwi wa Interstar. Garage Express isa 9 hariya kuri Stade Ingoma ku munsi w'Imana bakire Message Ngozi. BG Green Maize FC isa hindwi bakire Musongati kuri Stade Urunani. Hama kuri Stade Urunani isa 9:55 Bumamuru izoca yakira umugwi wa Ngozi City. Niko Edgar bimeze kuri journée y'icumi muri Primus League. Yes, ni journée y'icumi tunabamenyesha ko izi nkino za Primus League ushobora kuzisanga kiki kuri 1xBet nk'umufatanya bikorwa mukuru Sandro kadufasha mu kiganiro B-Sport novuga ati namarushanwa atandukanye abafise application 1xBet tavuga ko mushobora kwikubitira ko mukaraba inkino za Primus League zimaze kuba ziriko kiki ubona ko nkino mugiza Aigle Noir yamaze kugaruka inyuma y'ibirane bibiri idahari ngahi wacu urabona ko yamaze kugaruka nibaza ko ni ibintu bimeze neza cyane kiki ugaraje kuraba rero ni Aigle Noir abakunzi bayo bari bari ya mu ntara ya Makamba ubona kazo ari ibintu bikomeye ku munsi wa gatandatu ku munsi wejo. Yes, azuba ari ibintu bikomeye nk'abafana umugwi wa Aigle Noir bari hari Makamba ko bazobagize iki bazovuga ati twari dukumbuye babasore bacu ko bari barakina ko bari barazitwara neza nivyo nivyagenze neza ku ruhande rwa Yes, urumva ko ku ruhande rwa Aigle Noir yari maze imisi iri mu nkino mpuza makungu ibirarane by'inkino bishika kuri zibiri ndetse mwaka kanya ubona ko kiki umugwi wa Vision uri imbere n'amanota agera kuri 21 usumbya amanota agera kuri 2 umugwi wa Aigle Noir The Fighters uri mu kanya ca kabiri kuko harimo difference y'amanota agera kuri 2 ariko ugaragaje kuraba ni Aigle Noir afise ibirarane bibiri tuvuga ati igarutse neza igirigire comeback igiye mu ntara ya Makamba imbere y'umufana ubona ko n'urubanza rukomeye cyane hariya mu ntara ya Makamba ku munsi weje. Yes, n'urubanza rukomeye kuri Aigle Noir kuko ikicegeza gukora Edgar nuko ibwirizwa gutsinda ino match kuko nivyo bafise ibirarane bitatu ibirarane bibiri na nihenze ubona yuko babwirizwa gutsinda izi match kuko hariho ama equipe no mwanya notama nka Vision igumirindira yivuga ati wewe Aigle Noir wewe Flambeau turakindire kuraba yuko wotakaza na buma muri uko nyene kuko kuri izi zose izo mbona yo bifise match yoroshe novuga yuko ninka zose kuko ndavye ugwego riziriko ariko burya match ntizisa niko namye mvuga ni aba bakinyi hari ukuntu bitanze cyane gose kuri izi nkino nyafrika. Aigle Noir ntituzi ukungene bamerewe rukuri Rukinzo ishobora kuzidetermine ariko Aigle Noir amahigwe ifise nukuvuga ati turi muhira reka ivyabaye kuri Al Ahly tubagarukana umunezero abakunzi bacu. Nkaca ndaba kuri umugwi wa Flambeau du Centre. Flambeau du Centre bagira amahigwe uzokwakira burya iyi migwi yose nta mugwi n'umuzokwakira bose bazokwakira. Flambeau du Centre zokwakira Interstar mbona yuko nayone si ibintu bikomeye cyane gose irashobora kuvuga ati ivyabaye kuri Singida Black Stars turashobora kuvyibagiza abafana nubwo muri uno mwanya ndibazaga professionalism kaba karimwo kubakinyi murazi yuko ari imvururu zavuzwe hagati y'umugwi ariko ndibaza yuko ivyo bitazotuma bakina neza n'urukino bagarukana icizere mu mugwi wabo ariko urumva yuko izi zose Aigle Noir ariyo mbona yuko yoba ifise urukino rukomeye urazi ko na Bumamuru nayone ifise kirarane nayone izokwakirira wabo umugwi wa Ngozi City revyumvikana iyi migwi yose ifise ibirarane uko ari bibiri ifise nkino indwi izokwakirira wabo kumbura ibi birashobora kuziboosta zikavuga ati okay nimba kuko ndiko ndaraba Vision nubwo izokwakirwa na Burundi Sport Dynamique ariko bobo bakigwa hamwe ni kuri Stade Urunani hariya mu Cibitoki hose nibo bakirira ngaho rero vyumvikana amahigwe menshi
afise vision kuko Burundi Sport Dynamique atari nota rimwe umugwi wa Vitaro wabahaye nta nota bari bwaronke rero vyumvikana amahirwe ni menshi kuri vision ivuga ati dutsinze urukino c'est vrai twoguma turaba ati mbega Aigle Noir vyagenze gute mbega Flambeau vyagenze gute ivyo nivyo bariko baraharura nabone ariko Aigle Noir ivuga ati vision iri hariya hejuru dukora ibishoboka vyose dutsinizo izino match ariko nitwibagire yuko iyi migwi yose ihari nimba ari Rukinzo ubona yuko ivuga ati ivyacu ntibimeze neza twashaka kuja muri Big 4 ikavuga ati dushiremo agatege turabiko twugaruka notamuri kuraraba nk'izi nka Interesta ati ntibidushe kudushikira ivyabaye mu myaka iheze tugaruke Flambeau du Centre kumbure barashobora ati bararushe cyahe bagize iki ariko izi ni match zitoroshe Aigle Noir Flambeau du Centre na Bumamuru bategereza gutsinda izi match kugira ngo ntibatakaze wa mwanya wabo kuko vision izo biri kuragenda kabisa kuko ndabona yuko iyo niriko iracegwa ivuga ati mwebwe igihe mwari harya sinzi ko navuga ko twarabasigara ariko twabandanye tuvyitwaramo neza ngugira muzodukure hajya hejuru muzobanza kubikorera rero naha niyo challenge Aigle Noir ifise niyo challenge Flambeau du Centre ifise kugira ngo yerekeye Aigle Noir ati twebwe turagarutse muri byanza by'iwacu reka rero tuzobane dukine phase ale kugira ngo izohere kuko bakinye ino journée novuga kuri vision bazobasikaje match zitanu niwaza yuko tuzorabira hamwe match zisigaye zikomeye kuri vision ubona yuko avuga ati umenga umugwi wa Flambeau du Centre ntibarakina na vision umenga ntibarakina rero ivyo navyo no kuraba kuko ngaho n'amanota bashobora gukuraho swati Flambeau du Centre batsinda cyangwa vision batsinda vyose birashoboka ariko ni imigwi ibiri ko mbona ariko ngaruke ku mugwi wa Vitalo no mugwi wa Vitalo tubona yuko mpinduka zabaye iki ariko no mugwi ubona yuko uriko urasanka umenga ivyayo biriko biragabanuka buhoro buhoro nibwo uteze gushaka gatege aha kuba baranyereye kuri Burundi Sport Dynamique ni échec kubwa ino uvuga kuko c'est une équipe itoroshe c'est vrai kuko urazi muri cagihe Vitalo twari gikombe umugwi wa Burundi Sport Dynamique ni wo wonyene watsinde kuri stade runani umugwi wa Vitalo ariko rero vyumvikana ngaha Vitalo iraje Burundi Sport Dynamique mu bibanza iri mu bihe bibi iraje iziri zarayiprofise Vitalo biranka ibahinge no tarimo rero vyumvikana Vitalo iteze gushama agatege kuri match ifise kugira ngo yigarukane ikizeye Yes, urumva zo ari mu ntara ya Makamba ku munsi w'ejo kuri Nkuru Nziza Park Complex aho mugwi wa Aigle Noir zo wakiri mugwi wa Rukinzo n'urukino ruvuga ati rudasanzwe na gatoyi izindi nkino kikizira ku munsi w'ejo nuko mugwi wa Kayanza United inyuma yo gutsinda mugwi wa Messager Ngozi ku ndwi 9 bazo baramutse bakiri mugwi wa Olympic Star wanganije na BG Green Farmers ibisindo biri kubindi ku ndwi 9 urumva ko ari mu ntara ya Kayanza kuri stade Gatwaro ibintu bizaba bisa n'ibikomeye cyane hagati ya Kayanza United ndetse na Olympic Star nk'imigi sanzere mu ntara z'uburaro ko ubona go rukino kumusi wejo zagufasha guteka ikipe iyi nye turashobora kuzishira no mu maderby kuko ni ntara zegeranye ubona yuko ako kantu kaba gahari ko kuvuga gati hariho ubuke bacankika ariko nibaza yuko n'ugwego si cyane gose turazi ibihe umugwi wa Kayanza United waciyemwo tubona mu vy'uburongozi cankiki abakinyi mu mwaka uheze tubona ingene bigorana ingene bari vrama match yose ariko nibaza yuko muno championnat vyahindutse bagenda barahagarika imigwi ubona yuko iri kurahoba kubona izi imigwi za Messager ngo uzibona yuko biko biranka buhoro buhoro rero ino match ni match ikomeye ariko kubganje match ya Kayanza United na Olympic Star burya nivyo stade Gatwara ntivyoroshe ni territoroshe iyo usanze Kayanza United wabo niyo batsinze ubutsinda bitoroshe ariko mahigwe genda yabona kuri Olympic Star. Yes, amahirwe yabona kuri Olympic Star ariko dusanze tubona ko mwino miss umugwi wa Kayanza United iyo usanze muhira mu rugo kuri stade Gatwaro rimwe na rimwe
utanga akazi. Nibaza ko ngaha kiki jero urukino ragaje cyo novuga ko n'urukino ushobora kubona amahirwe ari nka 50-50 ibice 50 kuri 50 haba ku ruhande rwa Kayanza United haba ku ruhande rwa Olympic Star ndiko ndabona amahirwe asa n'ayangana kubera ko mwaka kanya n'umugwi wa Kayanza United uri motive inyuma yo gutsinda umugwi wa Messager Ngozi ibitsindo bitatu kuri bino yitwa nka Derby du Nord. Urabona ko ni Kayanza United bagiye kwakira umugwi wa Olympic Star bari motive cyane gose ndetse no mu bibanza ntibahagaze nabi na gato kubera ko ni Kayanza United tukirageje kuraba uko yariko yitwara mu mwaka uheze. Urabona ko uno mwaka ari agatege hari akaguva ariko arongeramo kugira ngo bashobore kutsitwara neza. Urundi rukino kiki Burundi Sport Dynamique inyuma y'inkino zigira ku 8 datsinda urukino rwo kundwi y'icende yarose inota rimwe ku mugwa Vital banganya ibitsindo biri kubindi izakira umugwa Vision mu kwanza ca mbere. Urukino mego urabona ko ni Vision ishobora kuza kwitera amanota canke ni Burundi Sport Dynamique iri kiragwana kugira ngo ishobore kuva muri zone rouge. Urukino ubona gute? urukino rusigura ibintu byinshi Edgar. Umugwi wa Burundi Sport Dynamique n'umugwi ubona uri kurasubira inyuma, n'umugwi uriko biranka ugerageza navuga yuko uri kuhemera muri bombone kabisa, biriko biranka kabisa. Urabona yuko kuri journée y'icenda y'icumi bagiye gukina inkino 9 zose bakinye bafise inota rimwe. Byumvikana yuko iyo si resultat nziza, sirasyo nziza. Rero uyo mugwi wa nyuma ugiye guhura n'umugwi wa mbere pour le moment. Rero cyumvikana iki ni cyerekana yuko ngaha Vision ifise amahigwe menshi no kuvuga yuko iyi match Edgar ni match igiye gutotaliza 5 match d'affilée la victoire ya Vision. Iyi rero turavye baba boss nyene ba Vision kintu babwiye abakinyi barabwira ati tugeze ku rukino Rwande rwa kane byo bundi batsinda Garage Express, urukino rwa gatanu mukarutsinda ebana tuzobashimisha kuko iyi ni equipe Vision, ni equipe yitunganije neza Edgar. Ni equipe ifise staff nziza, ifise novuga yuko barongozi beza, abantu bari babaye muri monde ya football, abantu bavuga yuko novyita gute les propriétaires ko novuga les boss nabo naraba footballeur vyumvikana ni la communication passa neza iyo bariko baragira ivyamanama canke ibiki ni ibintu bakora bumvikanye bakababwira ati il faut être discipliné, il faut faire ça et ça, abaki bakavyumva. Rero kuri no match baravuze bati uko biri kose mwebwe iyi ni match mwaravyigenjemo neza vraiment. Match ya mbere murayitsinda, iya kabiri, iya gatatu, iya kane Garage Express murayitsinda. Rero uru rwa gatanu 5 match d'affilée muzitsinda, iyi mukayitsinda ya gatanu tuzobashimisha Edgar. Turabizi iyo abakinyi babwiye uti tuzobashimisha kandi turazi baje bagakora aba boss kabisa. Nyange na Caleb apa yuko ubwo buryo wawe ufise burya ni n'abakinyi umupira w'amaguru. Yes, kuko hari kuba mu bintu ukaba mu bintu vyawe n'abanyamupira ugerageje kuraba kuva mu burongozi bwa Vision n'umwaka wa mbere bakinyicaho ca mbere ni equipe nshasha, ni equipe baguze mu mwaka uheze urayitwa Royal Vision ku batabizi, ariko n'umwaka yitwa Vision n'umwaka wa mbere kinye Primus League, uburongozi ari bushasha, staff ari nshasha, abakinya ari bashasha. Urumva ko motivation yoyo ntiyobura kuboneka kubera ko nabo banyamupira bari mu burongozi baravuga ati uwo mupira twakinye tuzi uronse motivation ushaka kwitwara neza cyane. Yes, iyi ni equipe nakunze nkunda na Vision yayo. Ushaka kubura umufana wa Vision ahubwo oya ingene mvuga yuko ni equipe ifise Vision nziza. Même si nyene harimo abantu benshi bagenzi biwanje bari muri staff, ariko ifise Vision nziza. Mbona yuko iyi ni equipe yoba ona nkuko tubona nko muri kano kanya turabona Aigle Noir ibintu ikora. Aigle Noir irafise novuga equipe zitatu. Irafise Aigle Noir, irafise Tigre Noir, irafise Panthère Noir. Rero niya equipe itazosiragorika kuvuga ngo turakeneye umukinyi. Umukinyi abaye mwiza muri Tigre Noir imuvuga ati wewe duguze muri Aigle Noir, sama franga bamugura. Ariko abandi bavuga ati sezo iraheze, turabe abeza bo bahari tubagure. Ariko Aigle Noir ico kintu carakemutse. Niba babasha kuzana abakinyi bo bagira ya Vision yabo kuvuga ati turondera umukinyi wa kure
canke basabe mwiza uwo ngaha abe umwe canke babiri apana benshi rero mvuga nti bo nkuno mwanya muri kino gihe hariho ivyo bariko barategura les moins de 17 ans bariko baragerageza kugira selection entre mutwe tuzira kuri centre technique abana batari myaka 17 bariko barabegeranya bakuremwa abeza babashire muri akademi zabo aho ni kurande kwa Aigle Noir kwa Aigle Noir kuri vision nabo kumburangira ngo na Nyanga arashaka ati enda ntereje akajisha aho naciye ingene biriko birubakwa nabone bavuga bati twebwe vision yiwacu si Paris twatumye igikombe même si igikombe naho coza nta kibazo ariko siyo objectif principal dufise twebwe n'ukubaka umugwi abeza biwacu dushobore kubasohora tukabaronderera imigwi kandi barabishoboye bo barahatandukanye umwari mu barabaye muri Arabia Saoudite muri deuxième division uwundi ari mu France muri première division ivyo vyose barafise ejo bundi mwarabonye abafatanye kuko bafise urumva abantu ho bazungu bahari bashora kuraba detala zirimwo ko gati tuje kuzigerageza ngaha byumvikana yuko bobo nofata hakime twara tuvuga kujya imigwi nka za Ajax Amsterdam zakora twavuga ati twe turafise abakinyi muri championnat wacu ameze neza muri Eredivisie ariko umwiza bayeho abiburaya ni murabe muze mutore murabizi l'époque ya ba Frankie de Jong equipe yaragira atsinda Real Madrid abantu baraza bavuga ati package abantu vraiment bafite abana beza aba ba Van de Beek barabatwara aba Darren Blend barabatwara aba ba Matis Dolat barabatwara Frankie de Jong aragenda Van Neres baragenda n'abana bandi baragenda kuko yari generation nziza ni nekte nagumenga ntihenze yari generation nziza rero mvuga uku ibi vision ari kuragira uvuga ati twebwe burya dufise objectif yo kugira academy yiwacu tuyizana ndibaza ko mu mwaka uza ivyo bazobigira bavuga ati ubu rero turahamagaje abana les moins de 15 disons les moins de 15 les moins de 17 ans tubategure imwaye zirahari hama twebwe ntituzokwiruke tuvuga ngo two turarondera ngo bakingira no hino tuzovoma iwacu rero mvuga nti ni equipe ifite vision nziza uno munsi iri kuvyitwaramo neza iyi match bayitsinze avec la motivation nyene babemereye bimeze neza bakashaka kwitanga ibi bizo bitanze ubutumwa kuri kuri Aigle Noir kuri Flambeau du Centre kuri Bumamuru bashaka kuvuga ati iyi ni equipe twagumye kumbure tutaha icizere yuko ishobora kuza no muri Big Four ariko rabe ivyo kurakora rero mvuga nti ni ikintu ciza chapeau kuri staff ya Vision chapeau kuri abakinyi ndetse n'abarongozi ba Vision ariko nibagiye yuko nabo nindi migwi iri kuritegura yoboneka yorabira nakarorero kuri umugwa wa Vision ni Vision navuga ati iri mu kazi gose kugira ngo ibandanye ibyifatamo neza kuko mwaka kanya twabivuze neza ihagaze mu kibanza ca mbere n'amatagara kuri 21 urumva ko ni Vision imaze gukina inkino 9 ku 9 igiye gukurikiza yakira umugwi wa Burundi Sport Dynamique kuri mu kibanza ca nyuma n'inota rigera kuri rimwe yarose ku ndwi 9 inganije n'umugwi wa Vitaro urundi rukino kikindi ko ndabona n'umugwi wa Muzinga uzakira umugwi wa Vitaro ni ku munsi wejo kuri stade Urunani imigwi novuga ati ku rutonde rwa championnat irakurikirana kuko umugwi wa Muzinga mu kibanza ca gatandatu umugwi wa Vitaro mu kibanza cindi urumva ko ni imigwi ibiri novuga ati giye guhura mu umugwi wa Muzinga usumbya amanota kuri 2 usumbya umugwi wa Vitalo Football Club umugwi wa Vitaro wangarije waranyere novuga ati ku mugwi wa Burundi Sport Dynamique banganya ibitsindo biri kubundi mu gihe umugwi wa Muzinga Football Club wari watsinze urukino wakinye ku ndwi 9 utsinze umugwi wa Interstar ibitsindo 2 kuri 1 urukino kiki urubona gute ku munsi wejo Yes uru nurukino novuga yuko ku mpande zibiri novuga kuri Vitalo c'est une équipe tubona yuko kuva itanguye kugaruka mu bihe vyayo iri kumwe na Paris Sahabo tubona avuga ati jewe après beaucoup d'années Vitalo yari yaragiye tubona Vitalo mu bibanza vy'umunani vya gatandatu baramuzana ati turashaka kugaruka arabemerera kibanza ca kane mu nyuma igikombe arakibaha amaze ukibaha aragaruka mu nyuma kugaruka urumva ko bitari bimeze neza mu nyuma Vitalo mwaka uheze yaheje muri Big Four yeza muri Big Four ibintu tubona gake arigiye tubona imigwi itwaye igikombe hani wacu ici disparese hayibonye kuri Bumamuru gihaca ariko iyo iravuga ati
nukuri ntitwimara amazi nimba vyanse ko tuba ba kabiri tuba ba kane basi barabikora ariko harerekana kugabanukirwa kuko kuratangura rero turavuga tuti ntituzi ngene Vitalo igirize kwitegura rero muri uno mwaka rero two turayibona Vitalo urumva kwa kundi kwa Vitalo nyene bwabuga bifise iraza ariko barahindura umenyereza barazana Gustave rero ni wa ufisa akavuga ati katugerageze tugirike ariko no munsi ubona yuko Vitalo ntitwovuga yuko ari bihe bibi cyane canke vyiza iraho tu iri ngaho niko vuga rero Vitalo ibwirizwa kuvuga ati iyi ni equipe Edgar dutegerezwe kwama tubona muri Big 4 iyi ni equipe zose zoba zihari yovuga ati twebwe uko turi uko biri kose dabi Flambeau du Centre ni equipe novuga yuko nta myaka myinshi imaze ariko iramaze plus de 5 novuga yuko iramaze à peu près 5 ou 7 ans dufate 5 basi iza mu bibanza bine vya iri muri Big 4 yama basi ivuga ati wewe utwaye igikombe twaragusugereje uragitwaye nta kibazo anytime bakagitwara ati natwe turagira ibi uko nako bama bari hafi ibi nivyo Vitalo bikwiye gukora ubu rero yatwaye igikombe sinzi uko kuvuga ati twaraje turakomeye turi Vitalo abafana bagarutse ibintu bimeze neza ha muco ushaka gura umwikoma ngo ibintu bimeze neza no ifo kubananyiriza kuri uwo murindi abafana gwati tuboneze kuri uwo murindi dushira bagatege abakinyi uko nyene turondera abakinyi kugira ngo Vitalo yame harya hafi kuko ibi bibaye gucyanye uno mwaka Vitalo itagiye muri Big 4 izosubira muri vya bindi yahoramo ndabikubwiye izosubira muri vya bindi yahoramo kuko ibi ni processus iri kiragenda igiye muri Big 4 mu nyuma ubu iraje iriko irabona ko Big 4 itari kurayegereza cyane gose ariko yoheze no champion itari muri Big 4 dizo irabaye nke gatandatu bitegeye yuko ataco bakoze muri Vitalo bazokwisanga muri vya bihe barimwo iriya 5 ou 6 ans rero vyumvikana Vitalo ibwirizwa gushiramo gatege muri kino gihe kugira ngo itegure ivyo muri kazoza aho ni kuri Vitalo ariko ndiko kuri Muzinga naho ni equipe yabaye mu bihe nk'ivyo Vitalo yabayemo ni equipe tuzi twese yahora muri première division equipe y'ugwego rukomeye nk'igisirikare equipe tuzi yatwaye igikombe novuga Primus League nyene ico gihe ko yitwa Amstel League sinibuka ubona yuko yagitwaye muri 2002 equipe imeze neza ifise abakinyi beza iratwara igikombe ikumana nabo ba Emenzo habonayo iri kumana nabo ba Christophe Ndayishimiye nabandi ubona yuko ari equipe imeze neza ariko rero mu nyuma biraza Muzinga igendera irasubira inyuma hari gihe sinibuka umwaka Muzinga yamanutse mu cicaro ca kabiri imanutse mu cicaro ca kabiri kuko ndibuka nigeze kuba nkora mantrema muri Muzinga ico giri muri deuxième division abakinyi bo hari kiramwe abakinyi bahevye ubunye bamaya abitwa bambayi abitwa ba Arfane abakinyi bona ko bari bamenyere première division rero abakinyi bagiye deuxième division wamenga ni humiliation kuri bo byababaye ko baragiye deuxième division ndakubwije kuri ico gihe deuxième division beranga kuri FIFA urumva batiri bitiro 6 7 8 nibaje musi ya 4 kuko vyarerekana yuko c'est une honte pour eux kuja muri deuxième division basura première division basuye première division barakina yo mwaka utari 2 mu nyuma basura baramanuka bamaze gusura kumanuka vyari biheze c'est-à-dire ingira ya generation yari igiye urumva yifise abona kubwiye abamaya babambayi abo ba Arfane abitwa bakibukira bari bakina inyuma ku ruhande n'abandi bari bakomeye ariko yo generation uzuragenda abandi baje deuxième division biranka baragerageza biranka no kubwira yuko c'était avant l'année passée yego avant l'année passée bantihenze iyi equipe yarahatse muri 3e division habuze gato c'était avant l'année passée muri za match zimwe za nyuma zitatu za nyuma yari avant dernière rero vyumvikana habuze gato sinze equipe yari kinye n'iyindi mu nyuma bigenda neza Muzinga rokoka je ne pense pas yuko Muzinga imanuka en 3e division urumva yari equipe yo kuchidispa sinoba kuchidisparesa sinzi ariko yari equipe ari kuja muri gwagwego gwande gwa za Prince Louis za Flamengo n'izindi zime za Manyama zagiye uravyumva zari equipe zikomeye
hanyuma urazibuka ba Wemba Suche urumva ivyo rero ndakubwira uno munsi re Muzinga iraje Muzinga iravuze ati ko turagerageza dusura mu cicaro ca mbere baraje turazi bayihaye uyu mumenyereza dutozera Mourinho Christian Kabera aragerageza ariko biranka kabisa baravuga bati turabe basundi mumenyereza bishoboye barazana umumenyereza Herve araza umumenyereza atekanye ubona yuko ibintu vyiwe byose abikora atekanye ari umuntu ntuzomenya n'ivyiwe kabisa ariko ni umumenyereza ubona yuko vraiment aciye ubwenge akurikirana ivy'inkino azi n'abakinyi akurikirana ivy'inkino kabisa byo ngahi wacu rero araza turavye ingende yari yiteguye ndavuga Christian Kabera agira ama recruitment c'était pas facile gukoresha abakinyi wowe utateguye ariko wewe avec son expérience avec son charisme nyene arakoresha abakinyi habuze gato yageraje muri barrage ariko aradubura muri deuxième division ariko les dirigeants ba Muzinga baravuga bati uyu yabishikiyemwo si n'umusaruro mubi ariko aje muri uno umwaka uheze nako ndavuga Avaranepa mu mwaka uheze niho yagize ivyo yagize Avaranepa mu mwaka uheze acaraza arabemera ati jewe ndabona ko bishoboka yuko première division tuyijamo ati jewe nukunda keneye ibi nakubye no munafite igico giza ze kuraba abakinyi avuga ati ujya mukinyi wofasha ashobora kudetecta n'amatara yes arazi kudetecta amatara kabisa rero aratorokanya abakinyi arabazana première division batwayeyo uno munsi Muzinga igiye première division ni ibintu baheruka kera iyi Muzinga ni equipe yaciyemo abakinyi benshi Edgar abakinyi benshi no munsi harabari ngaha harabari mu mahanga nabo baravyumvise baravuga ati ico kintu twari tukinyotewe gusura kumva notre équipe isuye muri première division alors natwe tugiye kuja hamwe nk'iyindi migi twuba Vital'o afite aba diaspora Interstar afite aba diaspora natwe tugiye kuza wewe kocha Herve nukuri tubwira ivyo ushaka tugira ivyo dushoboye tubikore baramu ivyo bashoboye uno munsi araza aravuga ati jewe kumbura ndibaza yuko kuri we sigikoma je gutwara ariko se l'une des équipes iri kuratwereka parmi les équipes zaza muri première division zinshi twazibona ziko ziri debatana zo kumanuka ariko uno munsi ari mu kibanza ari bacindwi kibanza ca gatandatu arerekana yuko ari mugwi uriko urasugereza muri Big Four uno munsi ageze ku nkino matari zingahe adatsindwa zitatu matari zindi kuko yahagaritse Flambeau du Centre ahagarika umugwi wa Aigle Noir urumva asubira yari umugwi wande wa Interstar atsinze Interstar utsinze journée weekend umenga sinzi umugwi wasuye kunganya sitwa ari Garage Express aramaze nkino zina adatsindwa nkino zine ururero no gwa gatanu uruje mvuga kuri jewe kuri Muzinga yo rutsinda nikico cerekana ati Muzinga iri tayari kuko Vital'o c'est vrai Vital'o kujya equipe yakoze amakosa muri ijuru niheze iza iri determine izivuga ati oh no kuko lo coach aba yabashwaniye avuga ati no sinkeneye yuko dushaka kwitwa kwakunda urumva aba nabo baje bavuye muri victoire ya Interstar bari motive rero mbugani iyi motivation wabo bafise bo yerekana kuri Vital'o kumbure Vital'o ntibatwara amanota 3 cibure basatwa bagarura inota rimwe Muzinga izo uri muri parcours nziza yihenze gatsinda Vital'o ho azora kwerekana ati twe Muzinga kutwe turaja muri Big Four kandi vyoshoboka cyo bari n'ikintu ciza kubona ine equipe via deuxième division inyuma y'imyaka myinshi itazaho igatweka ibi bintu nobona yuko lo football yo ngaha Burundi yo bayerekanye n'akanovera kubona ati wa mugwa Muzinga uragarutse erega no muntu ari atari ngaha mu Burundi yumvise naho bari ngaha mu Burundi atayikurikirana football ngaha mu Burundi yumvise ati Muzinga iri muri Big Four Vital'o iri muri Big Four urumva izi za Aigle Noir za Flambeau du Centre equipe nshasha nta myaka novuga yuko 15 zifise ariko izi ni equipe zifite imyaka irenga 20 rero kumva izo equipe zihari zisuye kugaruka Interstar kagaruka ni football yo bigaruka kanovera yamazina yakatutse kuyumva Yes, nukino rutekanijwe ku munsi w'ejo gihe cy'isaha 9:45 ndavuga hagati ya Muzinga Football Club ndetse n'umugwi wa Vital'o aho wumva ko kuri stade urunani ku munsi w'ejo bizoba bishane bikomeye cyane mu zindi nkino inyuma y'imistari mikeye umugwi wa Flambeau du Centre utari imbere y'abakunzi bawo ku munsi w'ejo kuri stade Ingoma neza na neza mu ntara ya Gitega igihe cy'isaha
icenda uzakira umugwi wa Interstar utorewe na gatoye ku ndwi icenda aho umugwi wa Interstar watsinzwe n'umugwi wa Muzinga ibitsindo 2-1 ariko uzoharamutse ugenda mu ntara ya Gitega ku munsi w'ejo Flambeau du Centre imbere y'umufana. Nibaza ko aha hantu kiki urukino abakunzi ba Flambeau du Centre bari banyotewe umugwi wabo uri mu rugo, abakunzi ba Flambeau du Centre bari banyotewe kubona abakinyi babo imbere yabo mu maso yabo. Nibaza ko urukino ku munsi w'ejo ni Interstar ishobora kuronka akazi gakomeye cyane ko guhagarika umugwi wa Flambeau du Centre inyuma yo gusezererwa mu nkino za CAF Confederation Cup. Ndiho ndabona ku munsi w'ejo Flambeau du Centre imbere y'abafana yabo kuri stade Ngoma atakosa ryo gukora bafise bashobora gutsinda urukino ku munsi w'ejo runaboroheye. Yes, n'urukino ubona yuko ntawe uvuga ngo urukino ruroroshe ariko kuba bari muhira c'est un avantage kuri bo. Ubona yuko bashobora kuza bakavuga bati twebwe tuvuye hariya ntivyagenze neza vyari gushoboka ariko Singida Black Stars yadukundiye ariko ngaho twumvikana yuko tutagarutse kuvya byari maze ibisi uko biravugwa kuri uyo mugwi. Vyumvikana yuko agafrisa cyo kuba kiko bagahari. Sinzi ko bashobora kukwerekana kuri no match parce que iyo Edgar jewe numvise yuko wewe tuza kugwana sivyo hama nkaronka makuru yuko waraye ubusa numva kuri febre ndavuga ati rero sasa uyu reka ngenda mukoresha ndamujaniranye umukoca wanje ashaka kuvuga ati nimba turi muri box ati burya rero sasa ntagukange Edgar ibintu ntibimeze neza amazi iminsi badafungura sivyo rero ngaho urumva yuko physiquement umeze neza urumva urashonje uravyumva rero nanje cyo umukoca ashobora kumbwira ati uyu muntu muruhisha nimba ari muri box ariko bakubwira ati gumukwepa ama avance akora kurondera ko byose yakwepa rero iva so fatigue amaze kuruha ifata ati rebe bishobora gukunda kumugwa Interstar bwati avec les polémiques twako turumva imvuruza ko ziraba sishaka kuzivuga ariko dushatse kuziprofita erega umukinyi psychologique batameze neza mipe so comporte ukundi kuntu urumva nimba ibi bintu batabihoyahoye ngo bihere uravyumva Interstar kazi kabikorera akavuga ati umukinyi psychologique mwanameze neza alors il faut profiter kuri uwo muntu atameze neza ugasanga irabanikiye ugasanga kuri stade Ngoma kumbura batanyira atari rimwe bose ariko ahaje ico mvuga amahigwe 60% ndayaha Flambeau du Centre reka agenda hibice 80% kuko ni Flambeau du Centre inyuma yo gusezererwa na Singida Black Stars tavuzenza mu nkino za CAF Confederation Cup uzobura imbere y'abafana kuri stade Ingoma ku munsi w'ejo igihe c'isa y'icendo zobaramutse wakira Interstar ni mu rukino rwo kundwi ya 10 muri Primus League. Izindi nkino zitekanijwe ni ku munsi w'Imana Garage Express izakira umugwi wa Messager Ngozi ni kuri stade Ngoma mu ntara ya Gitega. Messager Ngozi nyuma yo gutsizwa n'umugwi wa Kayanza United bazogenda mu ntara ya Gitega bavuga ati reka turabe ibyo Kayanza United yatugiriye tureko tobikosora aho uri kurabona kiki inyuma yo novuga ati y'imisi itari kirabera myiza umugwi wa Messager Ngozi uri kubona urukino ku munsi w'Imana hagati ya Garage Express na Messager Ngozi bwogenda gute sha n'umugwi wa Messager Ngozi mbona kabisa vraiment ivyawo uri mu misi mibi ibi mu bisanzwe ari abantu mu kirundi avuga ngo ntawunyegeza umwotsi nziri kwirasha l'année passée twarabibonye ingene Messager Ngozi ingene yari kwirasubira inyuma ariko umwe mu bayihawe aravuga ati no ivyo sivyo two turi constituer kandi neza bimeze neza parce que iyi ni equipe urazi yuko ari academy yo muhisi Petero Nkurunziza rero maze kuba urazi ko Messager Ngozi ari imeze neza mu nyuma ifishwe n'uyu mu president Pochen rero mu nyuma ibintu bihinduka ku mpande zose amaze kuba avuga ati jewe ndafise andi mabanga maze imyaka myinshi ndawutwara umugwi ndafise abantu babishoboye bashobora kuza bakawurongora aravuga ati ni amatora hazo uyundi araza ariko haciye igihe nagiye kinini gasine batwara n'ukwezi kwanaheze sinavyibuka avuga ati ndarosa amabanga igihugu ntibikunda yuko mbanda yamba president munyuma basuragira ni batora uyundi ariko après ivyo haca havugura ziko Messager Ngozi yafise umukoca mwiza ngaha mu Burundi Jimmy Ndayizeye
nawe aravuga ati burya jewe naronse offre nziza muri Aigle Noir agenda muri Aigle Noir urumva yuko hari ibintu biriko birahinduka urumva l'organisation irahindutse lo staff irahindutse muri ico gihe peut-être n'abakinyi bagenda rero vyumvikana ico harabaho perturbation muri uwo mugwi harabaho ikintu kitagenda neza muri uwo mugwi rero imaze kuba c'était l'année passée bimaze kuba uyu Jimmy amaze 2 ans muri Aigle Noir amaze imyaka 2 mu mugwi wa Aigle Noir avant l'année passée bari debata buhoro ariko tukabona yuko bitariko bamera neza l'année passée hose c'était pire turabona message ngo zitwakimenye ariko bo bavuga bati non ça va twa turi ko situation imeze neza ibiki nta wishe umwotsi ndiri kurasha il faut accepter pour ati tuko turagerageza kwiyubaka turabe yuko tutogira ikibazo c'est ça sera honte kumvise message ngo ziri iri debata nikoroke rero nivyerekana uno munsi cerekeye ikintu cy'uburyo ikintu gikomeye cyane gose nico cerekana yuko hari ukugabanuka ngo yagize ushobora kuza kanza n'utandikazi kagutsinda ni ibintu vyaruka kera ko kanza utanze kagatsinda message ngozi rero vyumvikana Garage Express une équipe uvuye muri deuxième division rero novuga to iyi nyene équipe imeze neza ikuraza neza ishobora kuza igakazi message ngozi avec ibintu ndi kuraba message ngozi Garage Express ko ati kubera ki twe to guprofita natwe kandi utsanze kuri stade Ngoma rero mbona yuko ngaha amahirwe ari hose kabisa ni 50-50 kuri je ndabibonye. Yes, novuga ati n'umugwi wa Garage Express mwaka kanyu ni muri zone rouge kuri mu kibanza ca 15 aho novuga tukirana n'umugwi wa Message Ngozi aho Message Ngozi isumbya amanota agera kuri ano sumbya umugwi wa Garage Express bazokina ku munsi w'Imana ubwo ni Garage Express izakira umugwi wa Message Ngozi ku munsi w'Imana kuri stade Ngoma igihe cy'isaha 9 umugwi wa BG Green Farmers maze uzura musawakira umugwi wa Musongati ni kuri stade Urunani ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 6 BG Green nyuma yo kugwanagwana yo kudakoroka uzowakira umugwi wa Musongati urukino kiki uri kurabona umugwi wa Musongati uzobuje kwitorera sha ntarinze guca hirya no hino uyu mugwi wa Musongati uzobuje gutora kuko sinshinya kubidugirako uno munsi uyu mugwi wa BG Green Farmer ni meze uyu mugwi mu kibazo hari ibibazo bimwe muno mwanya kubira n'ugwanugwa hari yes ibibazo bikomeye kandi cyane rero vyumvikana nakubwiye iyo umuntu usanze ari febra go yagoye nawe ukaza ushaka mu 3 urakubitura urashwanyaguza aha message nako Musongati iyi ni opportunity baronse kuba bagiye ukina n'aba bantu bagoyagoya uyu mugwi kumure tuzobigaruka ku munsi wa mbere neza twabishishoje neza ingene bimeze ariko iyi c'est une équipe pour le moment itameze neza au sein de l'équipe à l'intérieur de l'équipe urumva rero vyumvikana Musongati ibi c'est une opportunité à profiter niko novuga yaha amahirwe menshi ngira ngo 90 kwijana ariko novuga urukino ruzosozera indwi ya 10 ni hagati ya Bumamuru Football Club izarobira musi yakira umugwi wa Ngozi City ni kuri stade Urunani ku munsi w'Imana igihe cy'isaha 9:45 izo nizo nkino zitekanije zose novuga ati kwino ndwi ya 10 muri Primus League twoca duca no ku rutonde mwaka kanyu ku rutonde ruhagazi umugwi wa Vision Football Club mu kanya ca mbere n'amantagara kuri 21 Aigle Noir Fighters mu kanya ca kabiri amantagara kuri 19 Bumamuru Football Club mu kibanza ca gatatu amantagara kuri 19 Flambeau du Centre kuva mu ntara Gitega uri mu kanya ca kane amantagara kuri 16 umugwi wa Musongati Football Club mu kibanza ca gatanu amantagara kuri 16 mu kanya ca gatandatu hari Muzinga n'amantagara kuri 16 Vitalo Football Club mu kanya c'indwi amantagara kuri 18 mu kibanza c'icenda hari Kayanza United kuva mu ntara ya Kayanza amantagara kuri 12 mu kibanza ca 10 hari Olympic Star kuva mu ntara ya Muyinga amantagara kuri 12 nayo Ngozi City gakurikira mu kibanza ca 11 n'amantagara kuri 10 mu kibanza ca 12 tuhasanga umugwi wa Interstar n'amanota agera ku 8 nayo mu kibanza ca 13 ni Message Ngozi inganya amanota na Interstar amanota 8 imigwi itatu novuga ati muri zone rouge mu yabira ni Garage Express mu kibanza ca 14 amanota agera kuri 4 mu kibanza ca 15 hari BG Green Farmers maze n'amanota agera kuri 2 nayo mugwi uri kwa ca nyuma ni Burundi Sport Dynamique ni nota rimwe urumva ko ino migwi itatu yaduze mu cyaca mbere iri mu yabira kiki ndavuga umugwi wa BG Green Farmers Garage Express natse none umugwi wa Muzinga n'uhagaze neza na yindi biri yoyo iri mu yabira ubona yuko badashizemo agatege
Bonus Sport Dynamique yo ndabona yuko ibyayo kameze neza reka turindire ingene bizogenda muri rusange ya tubabwira ko izi nkino ahantu ushobora kuzisanga ni muri 1xbet niho hantu ushobora gusanga ukazikinira ko neza cyane ukashira ko nuvuga ati ubutunga